Centre Tirokere ni centre iri mu Irango mu ntara ya Gitega. Ikaba ari ikigo cabonetse ku buryo butanzwe na Fondation Tirokera y'umukinyi Tirokere asanzwe avuka mu Budage ariko akaba afise mama wiwe avuka mu Burundi. Bakaba bashize hamwe inguvu n'irindi shirahamwe yitwa Burundi Kids iri mu Budage bafashanije na Fondation Stam akaba ariyo iki kigo cegukira bikorwa vya misi yose. Ni ikigo ca Fondation Stam muga kiba cabonetse ku nguvu z'izo shirahamwe zitatu. Nitwa Ernest Nduwimana nabasanzwe ndongoye kino kigo Centre Tirokere. Centre Tirokere ivyo navyo bisiguriye ni ikigo c'ugwaruka gisanzwe gifasha abana kuza impano zabo zitandukanye. Ni ikigo gisanzwe gifise ibisata bitandukanye. Bwa mbere turafise igisata ca sport. Duhere kuri iyo aha turi ni iyo centre hehe aha turi? Ni Centre Tirokere ni centre iri mu Irango mu ntara ya Gitega. Ikaba ari ikigo cabonetse ku buryo butanzwe na Fondation Tirokera y'umukinyi Tirokere asanzwe avuka mu Budage ariko akaba afise mama wiwe avuka mu Burundi. Bakaba bashize hamwe inguvu n'irindi shirahamwe yitwa Burundi Kids iri mu Budage bafashanije na Fondation Stam akaba ariyo iki kigo cegukira bikorwa vya misi yose. Ni ikigo ca Fondation Stam muga kiba cabonetse ku nguvu z'izo shirahamwe zitatu. Mukora iki rero? Mu bikorwa vya misi yose nari namaze kubabwira yuko ari ikigo kihari gifasha ugwaruka gufasha iki? Guserura impano mu zitandukanye. Kandi tugafasha si ugwaruka gusa n'abakuze hari ibyo bashobora kuhungukira. Nariko ndababwira ibisata dusanzwe dufise hano. Yego. Ni ikigo ndangakaranga gifise ibisata bishika kuri 4. Hari igisata ca mbere ca sport. Muri sport turamaze gushika ku bitari bike. Ubu turafise imigwi 2 ya football. Umwe w'abana bakiri bato bamwe twita aba Youths b'abakade. Tukaba dufise n'umugwi uri mu 4e division. Tukaba dufise kandi na tennis de table. Ngaha turakina tennis de table. Ubu tukaba turiko turashiraho umugwi w'ikigo. Ivyo nivyo tumaze gushikako muri sport bifadika. Uretse yuko n'ayandi madiscipline donc n'ibindi bisata volleyball, basketball barakina mugabo ntiturashikaho dugira umugwi wacu nguje muri federation. Tuje muri federation. Muri sport kandi turafise ubundi mukino dasanzwe ugaragara cyane muvuga mu Burundi ariko hari umukino wa jeu d'échecs. Ngaha turafise wa jeu d'échecs, abana barize jeu d'échecs baraba participa muri mahiganwa yo ngaha mu gihugu. Mbere ubuheruka twabuze gato twagomba turonke umwana umwe duserukira mu makungu. Tukifaza yuko muri kazoza bizokunda. Ikindi gisata kigira kabiri dufise ngaha ni kijanye n'akaranga. Mu karanga rero turakora ibitandukanye. Hariho kwiga kuvuza ingoma,
hariho intambo z'ikirundi ivyo birakorwa hano kandi mu karanga ntitugarukira ku karanga k'u Burundi gusa turafise n'intambo zimwe zo hakurya y'amazi danse moderne nazo ngahaye turafasha abana babikunda bashaka kwerekana impano zabo kandi nico gisata nyene c'akaranga harimwo novuga imvyino navyone turabifasha mw'abana. Ikindi gisata kigira gatatu ni gisata c'inyigisho. Mu gisata c'inyigisho ngaha murabona yuko no musi muhashitse turiko turigisha ikidagi, turigisha indimi. Turigisha indimi, hariho ururimi rw'ikidagi, Gifaransa, Giswahili, Icongereza n'ikirundi. Nko ku banyamahanga baba bavyifuza kwiga ururimi rw'ikirundi nabo turabafasha. Muri ico gisata nyene c'inyigisho. Vuze guten Tag bisiwe. Guten Tag ni kuvuga mwiriwe. Tuandanye. Muri ico gisata nyene c'inyigisho turagira inyigisho zitandukanye, harimo inyigisho zifatiye ku mashini nyabwonko. Ico no kwita informatique mu rurimi rw'inyamazuru. Hakabaho inyigisho kandi zifatiye ku mwuga wo kumenyesha amakuru. Duhora dufasha abantu bashaka kumenyesha amakuru nk'umwuga. Turafise kandi inyigisho nabwiye mu ko twigisha indimi. Indimi kandi turigisha ururimi rukoreshwa na bamwe bagendana ubumuga bwo kutumva bita ibiragi, bita langue des signes. Ubuye tukaba turiko turakorana nabo muri Croix Rouge. Ikigo cariyumviriye kuri barya abantu basanzwe bafasha mu butabazi bwa mbere ko hari igihe bashaka gufasha barya abantu batakoresha ururimi dukoresha muga bikabagora ingene babashikira. Rero turiko turabafasha mu kubigisha urwo rurimi, bakaba bariko barakorera aharuguru gatoya. Ibindi dusanzwe dukora novuga turafise igisata ca bibliothèque co gusoma. Hariho ibitabo novuga mwitwa bibliothèque physique, aho ushobora gutora igitabo ugasoma ukakigarukana. Canke turafise kandi nico twita bibliothèque numérique, aho ushobora gusomera igitabo ku mashini kuri bamwe bagira ubushakashatsi barondera. Ivyo turabibafashamo. Kandi hano tukaba dufise connexion internet ifasha abantu kuja ku mbuga ngurukanabumenyi. Twabonye ko mukoresha Starlink nga? Ego, mukoresha Starlink. Akaba iyo connexion mu Burundi novuga igezwe. Abantu jeune bo nga mwirangura ashobora kuza bagakoresha Starlink yani? Ego. Kwagusa? Oya. Twaramaze igihe kirekire tubakira kwagusa, ariko ubu turabaka. Apana uje gutora inyigisho. Uje gukoresha connexion ya Starlink. Uje gukoresha connexion ya Starlink. Turamusaba agatererano k'amahera makeya 15,000 ku munsi. Oya, ku kwezi, ku mwaka. Ni sawa. Yego. Nagatererano mumva ko akavutererano katavuna. Kugira ngo natwe basi naho tutoshobora kuriha iyo connexion, dushobore kuriha amatara kubera connexion baradufasha kugira mushobore kwakira abantu batari benshi. Mwave musanga baje ari benshi mudashoboye kubakira ko abatwitura tutagishoboye kubakirira ngaha. Twebwe ntage na kimwe twiyumvira ngo reka dushireho ikintu kigabanya abantu, ahubwo dushiraho ikintu cotuma baza ari benshi. Yego.
Okay, muratubwiye ibintu mukora ngaha. Yego. Ariko tumaze iminsi tubona ku mbuga ngurukana bumenyi. Ikigo kiri muri ni zone Rango cyane ni commune Rango. Zone ni quartier. Quartier Rango. Quartier Rango Nyamugari mu mujyi wa Gitega. Yego. Tumaze iminsi tubona abigeme bo ngahi wanyu. Ku mbuga ngurukana bumenyi bashira amasanamu yabo batambaye canke bari kwakora ibiterasoni, ugasanga ayo masanamu ariko arazunguruka, bakavuga bati uyu migeme no mwirango, uwa kabiri ni mwirango, kandi twumva yuko ico kigo cyanyu gihari kugira ngo gifashe ukwaruka. Mbega ino quartier ya Rango mwebwe ugwaruka gwabo bigenda gute ngo babace mu ryahumye kunyigisho muba mwabahaye basanga ivyo bintu babigiyemo mu nyigisho mutanga? Harimo inyigisho zibakaburira kugira imico myiza? Bigenda gute? Muranabiziho, bamaze kubibona? Murakoze. Ivyo oye turamaze kubibona, ariko ntaho bihuriye n'ibikorwa ikigo gisanzwe gikora. Kubera ni ibintu murabizi mu bantu haba imico y'abantu itandukanye. Si ukuvuga yuko bajya babo berekanywe bakora ibintu bigishijwe, kuko wogenda karaba no mu mihana iwabo abavyeyi babavyaye, uhereye ku bavyeyi babavyaye, nibaza yuko atari iyo ndero babahaye. Ahubwo gusa uno munsi turafise ikibazo yuko indero abantu muri rusange basigaye biga kwinshi. Urabona izo mbuga hwaniro bazitora ko ibitandukanye, imico itandukanye, ugasanga hariho ababikora bafise izindi ntumbero kugira bicira amafaranga, ariko ugasanga siyo ndero baba bararonse. Rero ibi vyovugwa muri ku byabaye ku bantu bava mw'irango ntaho bihuriye n'ibikorwa dukora, kuko twebwe mu gihe abantu batwituye ugwaruka tubigisha indero runtu. Naho nyene rero camutera kamo abigeme bagira ivyo bintu cyane cyane abo mw'irango nabo mu Burundi bwose, uko ivyo bintu murazi yuko vyetse ivyo bintu vyo gushira amavideo bari gusa bariko bakora ibiterasoni, ugasanga biko birasikira ku WhatsApp. Hari n'igihe usanga aba yabishize muri telefone wewe yibaza ngo abibikiye umusheri wiwe gusa, ariko ugasanga ariko barayoberwa yuko ivyo bintu bishobora guca bigenda bigashika n'ahandi. Akamo batera mu kurangiza? Ubwa mbere nagomba ntera kamo ugwaruka muri rusange, rumenye yuko no munsi isi tugeze mu bihe ibintu binyaruka, amakuru anyaruka. Ivyo bintu by'amatelefone cyane cyane nkuko ariko urabivuga, arashobora kuba yafashe video yibaza ngo ni yiwe canke ayirungikiye umugenzi, ugasanga byafashe iyindi ntumbero. Rero biyubare mu gukoresha izo mbuga hwaniro, bashire ko ibintu babonye yuko bitabateza urubwa. Kubera kuva na kera umurundi canke umurundi kazi twamye tugengwa n'indero runtu, nivyo bizobashikana kure gusumba ivyo bakora bibaza ngo bagomba kumenyekana. Kuko kumenyekana mu makosa murabona ko bahava bakabitera ivyatsi, nta babahanirwera. Rero umuntu yomenyekana mu vyiza ariko ntibamenyekane mu makosa, mu gukora ibiterasoni, kuko nibaza ko no mu mategeko y'u Burundi ivyo bintu bihanwa. Abantu benshi bakora ivyo bintu usanga ari abana bari munsi y'imyaka 18.
bamusi abatari nka benshi bari mu buruhuko batera akamuriro bazoze kuri centre hako baja kugira ibindi. Ni ukuri abo baba bariko baratwumviriza turabateye akamo baze ngaha bazohungukira ibitandukanye kubera turahari kugira ngo tubafashe gukuza impano zabo bizobafasha mu buzima bwo muri kazoza. Aho kuja mu bintazi bibasamaza ugasanga batakaye bahatereye ubuntu bahatereye kazoza ariko twebwe ikigo kirahari kugira ngo kibafashe mu gihe bocitura imiryango iruguruye. Turabashimiye. Murakoze namwe. Kaze mu kimenyesha makuru Akejo Media. Ari service zitandukanye arizo nko kumenyekanisha ibintu ariyo publicity na stage ku banyeshuri, hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye ibisata bitandukanye ari byo informatique de gestion, informatique de maintenance, informatique de communication. Kaze ku kimenyesha makuru Akejo Media.